Amahoro y'Imana abakunzi ba Nierido 257 ndakuramukije wewe uri kuradukurikirana muri no mwanya ndagushimira cyane kwa wahisemwe gukurikirana Nierido 257 kuri micro uri kumwe na Queen Audience nkabandi kumwe muri studio na Elia Shadrack Kamangira, the guy from Burundi, East Africa. Hala nanda kwibwira izina rirerire I got the girl from Burundi, East Africa. Hala nzoshambwa hala nyesha nzoshambwa inumbatse. All right, turabashimiye cyane nawe ndaguha ikaze Kamangira. Uno munsi ndashaka ndakumva ikintu kuko ndazi yuko ikintu ngomba mvuge uraza kumbizi yaje kubera ko ni ikintu nzi yuko ushobora kuba wiyamiriza canke ugira ya kino gihe kwanza si kino gihe gusa ni kuva kera abantu mengo barashimagiza cyane aba mama gusumba aba papa ugiye kuraba indirimbo zijanye n'ibintu by'abavyeyi usanga indirimbo z'aba mama arizo nyinshi ugiye kuraba ibintu by'amapoeme ku bintu bijanye by'abavyeyi usanga iby'aba mama arizo byinshi naho ugenda kuri internet kurondera ibintu by'amakado urumva ku bavyeyi usanga amayide genre ivyiyumviro by'amakado wotanga iby'aba mama usanga ari byari byinshi urumva n'iminsi mikuru ihimbazwa iyimenyekana cyane n'iyaba mama urumva none wewe kubgawe aba mama nibo bakora igikorwa kinini cyane gusumba aba papa canke sinzi ubyumva gute aba mama nibo bafise uruhara runini cyane mu buzima bw'umwana nibo bafise uruhara runini cyane mu gukura k'umwana mu kubaho k'umwana ku buryo ari we bama bashimira cyane mu bihe byose no kuri iyo sije ni nziza cyane ni nkora mutima ni ikintu cyiza cyane ariko nsabe nukuru nyihanganye maze ndakubaza kanu gatoya wewe ko ibyo byose wavuze uravye ubona ariko vyari bikwiye kumera nimba ubona ko ariko vyari bikwiye kumera kubera iki wibaza ko ariko vyari bikwiye kumera canke kubera iki wewe ubona ibintu bimeze uko kubera iki wewe ibyo uri umurundi bazi ngo umurundi umajije ikibazo akwishura n'ikibazo ngomba tuheraho nyene aha niho ngomba guhera ya jewe uko ndavyibaza ufite abavyeyi bose baragira nyene baradukorera neza kandi abavyeyi bose bafise uruhara runini mu mibereho yacu mugabo nk'abana kubera kenshi dukurana na ba mama bacu usanga tuba dufise imigenderanire minini cyane na ba mama bacu ya rero je nibaza ko arico gituma tuca tubona yuko aba mama aribo bakora byinshi kukumva tuba tubona ingene batwitaho tuba tubona ivyo bacamwo mugabo bakaguma badukunda bakaguma twitaho ukuntu tubagora mama shaki iki ntunamenye yuko abari utaraheza onyene gatoya utaraheza turiko turaganira sivyo ahantu si muri sahanu bacha gutwara gufunga ngo wavuze oya turiko turaganira kira muntu ariko arisanzura avuka vyumva ibintu ati turiko turabona ivyo bacamwo bakaguma badukunda kubera biba bikorerwa imbere y'amaso yacu tuba tubona navyo ivyo bapapa ariko baracamwo at the same time mu mwanya nyene tuba turiko turabibona ofite ntavyo tuba tubona ivyo papa baba bakora ntavyo tuba turiko turabona mugabo usanga nta papa ariko baraca mu bisumba ivyo abamama ariko baracama erega wigaga kenshi usanga abantu dufatira kuvyo tubona kandi ivyo ubona kenshi ni navyo uvuga uti nivyo bikuru cyane okay karere ngira icyo mvuze nari byo utabona amugabo hariho n'umupapa ashobora kwerekana ko agukunda ino ukabibona uti papa arankunda papa aranyitaho papa aragira mugabo nk'abantu twakuze ukera kuko nka generation zacu nta mishikirano cyane n'abapapa bacu twaba dufise urumva nico gituma utamenya ati papa ari muri ibi yaciye muri ibi ubu ariko mwarakuze murasoma n'ibitabo kazambo abantu barabaha ibitabo vyiza vyo byari kubigisha ibintu hari igitabo bitango hari ibintu abantu dusigaye tuvuga ngo love languages like ibitabo birahari urukundo bagorekana gute naka agomba gukundwa gute naka tanga urukundo gute ya ugiye kubiraba ntanguriye aho nyene kuvugisha ukuri abavyeyi bose jemba n'abavyeyi bose ari kimwe abavyeyi bose mbona bangana turafise umutwe papa turafise inkingi y'urugo ni mama abantu bose barakorana ya urugo ni ikintu gikomeye cyane urugo niryo soko ry'ibintu byose ubonye kwisi ibintu byarayangaye byahereye mu rugo muri famille ya ibintu iyo famille ibaye covered ikameze neza ibintu byose bigera neza cyo na Satani ahantu hambere atera yateye mu rugo kwa Adam na Eve niho yahereye kubera niho hava isoko ry'ibintu byose bikora byumva so abantu bari kubona ubwo butandukane abantu gasanga tuko turahiganwa mama papa
mu rugo umupapa n'umama babahiganwa jewe ndi mukuru wewe oya abagore turanyanyaswa turangana tugomba amajwi purusa zingane urabibona ivyo byose bihera handi nyene abana twatanga kurutanisha abavyeyi tutaravye n'uburemere bw'abavyeyi nk'akararo tugiye mu bintu byo kwibaruka abavyeyi muri baruka abapapa nibo bazana ijya mbuto atambuto y'ijya mugabo abamama ntaco bo kwibaruka kandi atabo mama urumva imbuto nawe ntacimara twaduhejeje stagira abantu baragizene barakeneraniye wewe ubika ivyo baguhaye ukagarukana ivyo baguhaye abarundi bakane bavuga ngo umugabo niwa avyara ya kandi wewe uruwo kwandi tuvuze ati uruwo kwandi directement twumva papa ni mama ivyo ni ibintu ni naturellement ntage n'umuntu anyanka ngo ndiko ndavuga ivyo oya niko bimeze tuvyakire tuvyemere uriko uravyumva ikintu kicyagaruka niki abamama bafise ukuntu batwereka urukundo abapapa bafise ukuntu batwereka urukundo byiza mbere cyane abamama cyane mu kutwereka urukundo ni affection sinzi ngene babivuga mu kirundi ibishobisho ya ibigumbagumba umumama murashaka kuba mwicaranye kwibarabara akumva ati harabaye iki umwana wanaka baramugoze canka bayiki ukazomba mama aragukubisa igifuza gusa nkuwaje ngo atumva gataguma muhira ngo umenga ngo amaguru ngo mu maguru yawe afiteswe n'imbwa kaguru karabera that's a kind of love like affection ariko aratanga umuvyeyi umwana aragukubise gakarahuriwe muhira ukora ibikorwa ugirana ubwo niko babitanga kandi sibe bagonze kandi aho umwana ntabifata nabi arashaka kurira eje tuzoririmba mama ni mama ibikintu bikora byumva ugiye kuraba ndashobora nkagenda gukina umupira abajene nkanje barabiza abahungu ibirato mwabizajya ku mapoto baravyivye uratashe mwe nta birato tahana papa ibirato bavyivye papa akaca kubwira uri umwana w'umuhungu uzogende kuyaca uvyigurire nta mahera afise hanaho yaba yafise uri umwana w'umuhungu arazi kwejo ari uzoba ufasha umuryango like provider mu kirundi kuvuga gute niwe uzoba wita ku muryango niwe uzoba utanga ibintu byose ateza kutegura kugira ushobore kurondera mama akaca banaheza iminsi 2 atabira tufise akanidoga na papa yumva kaza bati mureke se umwana mutazobirondera mama wawe acagenda inyuma y'inzu aho yari misogoro akaha agatwara ku isoko mwibase bakacamuha amahera akacagura ibirata akacakuzanira urukundo mama wawe kwanza arabateranije na so wawe atanje gute anyeretse yuko papa ko papa tankunda yatanyita mama arangura ibirata papa yanyeretse urukundo ugomba kugira ngo nzogende kurondera menya no kurondana n'umwana w'umuhungu kuko nzi wandiko ndaronda umuryango mama aragiye aranyorohereje aranzaniye mama ariko arananyica mu kunyereka affection papa ariko aramfasha aciyongera ntiranye na papa ndagwana kandi karorero umengo uri kuratakara uko ntabwe bateranya abana na basi papa nta uri muhira mama twirigwanye nakoze ibintu nononye ibintu acambwira ati lindira so atahe ndamubwira ndakwereka aragukubita papa ntiyari muhira ngena kora ibintu mama yandavye ibintu byose guhera ko nabikoze ko navyononye yabona ishavu ntijyamuriye kurugira nkubita umundi muntu abibwiwe atashe aciye afata arankubise papa ariko arampanura mugabo mwasi ninde ni papa ariko mama yambonye nkora ivyo bintu abavyeyi ntibafise uburenganzira bwo guhana abana bose kurungana gute none mama ntare kuriwe kumpana nkuko pare kuriwe kumpana kubera iki yarindiriye papa ari baze kumpana mugihe nakoze n'ibintu papa tabona ariko aranteranya na papa kuko barakeshe duhanwa ntitubona ko ari urukundo ndana kubona papa kari we mubi ukuri ko ibintu bigenda papa akagenda gahangayika hiyo twatubona mama ariko aracana amuso zakoroka kubera imyotsi twatubona kumenga ivyo nivyo bintu byose bikomeye cyane abavyeyi bakoze nituzi papa na ivyo ariko araca mu hiyo izuba imvura uburuhe iki hari igihe urengana hano ku mashanti abantu bari ko barubaka bikorera izege sinzi bijya bintu isima bacanga n'urucekeri urucekeri sinzi ukuntu bavyita umusenyi barabicanga ibintu by'amabuye mu nkajya abantu bakama etage babidugana hejuru na carrière oyaye hari ibintu babashira ku makrotio karabasasi sinzi nibo habijya bintu nyene badugana usanga umuntu yararushe abantu bakora mu isima usanga kumoko barahindutse amoko yabagumye twigira tushima bijya bintu ngo tubona tabavyeyi bacu barakora iba papa bacu barakora ibi rero kuvugisha ukuri nahatwe kwigarura
tukabona ibikorwa abapapa bacu bakora tukabona abapapa ukuntu batwereka urukundo biratandukanye n'ukuntu abamama batwereka urukundo so wanga abamama nibo bakora ibintu byinshi gusumba abapapa barakora ibintu turakwiye kubashimira ugiye kurana no mu ijambo ry'Imana bubahe so nanyoko so nanyoko hatangura so tugenda hahandi nyene uko n'ukuri ariko asanga abantu benshi je nk'akarorero umukobwa ataganira na se umukobwa adakunda se sinogutwara umva ntiworongora umukobwa adafite imigenderanire na se batagana kuko mugabo hariho usanga bitava kuri we kuko hariho abantu usanga kuva kera bataganira nawe ku buryo naho ukeneye ikintu ukagerageza kubwira papa wawe ashaka ati genda ubwire mama wawe hari umuntu batagira nimenyerano na se bakabatankana na se hari umuntu uzamba ngo papa nta ushaka kumenya uya nyene bankana nyene uravyumva mugabo hariho usanga batagira imigenderanire mugabo ujanye n'uyo namufasha nkamwereka ati ubwo ruhome waze hagati yawe na so wawe rukwiye kuhaba nta nico rumaze akarero ugiye kuraba kandi bigarutse abavyeyi tubasubiza vya bindi baduhaye tukuze abamama tubasubiza affection abapapa tubasubiza urukundo gute jewe ndiko ndayaga n'abagenzi banje nabaza udose mahera ugatera imbere uzafasha abavyeyi bawe gute papa no mwugurura nk'icakora like business urudandazo mama n'umwamikazi abakozi iki cyubyumva ko atarukundo ubumukunda mu gute nene nta rukundo ubumukunda utushaka ruhuka umuhaye abakozi umuhaye buri kintu udapfuye ngo ushobore guriha abakozi oya upfuye utakiyari ngo ushobore kuriha abakozi papa wazo shabari uravyumva ivyo bintu papa wamuhaye cyakora upfuye azaguma akora bayibonye abavyeyi baduha affection wa mama batwereka yuko umenga mwana wanje jewe can do ibintu bikora ku bwawe ntugira ikibazo na kimwe baba ariko baraturemaza rimwe na rimwe papa bari kandi gurashobore gukora shobore kurondera uwo nkunda ngaho muri ababiri ninde tubwirana ukuri namura karanka urukundo rwa mama bose baba bagukunda erega urukundo batanga urukundo berekana ugutandukanye mugabo bose baba bagukunda twegereye tubya abana bo tuvyakira ukutari tukatubona kumenga mama ne wagira urukundo runini gusumba akaba tuje dusore indirimbo nyinshi mugabo n'aba mama baraca muri byinshi n'ukuri kamangira kuko nk'ubu unye dufate hariho abamama usanga babanye n'abapapa abagabo babo ugasanga abagabo babo barakaze kandi kweri akavuga ati oya urumva mugo ugasanga umwana hari ikintu ashaka akeneye urumva aho ujya mugabo yovuze ati reka umwana ndamwigishe kugira kuzorondera ico kintu ahubwo akamureka ko hari kivagundu atashazovamwe canke ikimugabo umumama akaca avuga ati reka ntaco ngerageze ndamuganirize se wiwe ashobore guhindura intuzenya guhindura ivyiyumviro ukuntu ugiye kugira ukura umuntu guciyumviro yari yafashe canke ukuntu ameze ukashobora uzi ko ari umuntu agoye n'abantu bose ngaba bamuzi yere no mu kibano bose bamuzi nakujya mugasanga umugore warashoboye kubikora neza abana bagatunganirwa bakaronka ivyo bashaka byose ugasanga bica ku mama twumva ko n'ivyo nyatara akazi koroshe kandi n'ikindi naco nibaze ko abamama bagira babasingiza cyane nibaza ko biva ku kintu cyo kwibaruka kuko nk'iyo umumama amaze kwibaruka hariho abagwara inyuma yo kuvyara akagwara ingwara zidakira hari abahinduka imibiri bakavyibuha baroze handi umuntu mugahura kuko nk'uje haro nk'abantu tuba twariganye ubasigara abamama azi twadufoto twakiranye two muri internet nawo karati ni naka ukacibona ukuntu asigangana ivyo byose suvuga ngo ni ibintu yariye suvuga ngo ni ugasanga ivyo byose biba kubera yavyaye cyaka cagiye ibindi ibibazo byinshi abamama baca mu bintu byinshi yaba ku mubiri mu vyiyumviro mu abamama baca mu bintu byinshi ikintu uri kuravuga ni ikintu cyiza kandi mbanzi kutahura buri kintu cyose gifise ikintu kirihiga ikintu cyose gifise ikirundi sinzi kiranagora ikintu cyose gifise price hari ikintu rihira ico kintu n'abapapa ndiko bimeze naje mpuye n'abantu twiganye cyangwa hari abantu muhuye uvuga none uyu ni wanaka ugasanga yarahindutse uvugisha ukuri namwe ivyo bireshe mugabo sico kimwe n'abamama reka nakubwire abagabo ntibabisohora byoroshe ama depression ari mu kwica abantu usanga ati mwe murakomeye mwe kubera ama depression ibitugu biracoma ugasanga umuntu ngo byaranizwe ariko abantu ntibigira babibona ivyo bintu ngo babimenye bavyiteko abapfa nabanye baraca mu bintu byinshi ugasanga umuntu ivyiyumviro ibiki ugasanga umuntu azigagenda yidoga mibarabara rero kuvyo kuri je byo novuga ata byo hirya no hino
abavyeyi bose baradufitiye agaciro yaba papa yaba mama hari ibintu tutadondaguye ikiganiro ugombye tuganire ku iki kintu twovuga ntitwoheza ya twovuga ntitwoheza reka tugushimire cyane rero Kamangila ku byiyumviro duterereje kandi antuka je ndatahuye ibintu byinshi nyene hariho ibintu wabonye ko nagenda atakara nyene hari kuko hari ibintu naca nimba kandi ibyo bintu nivyo rero nizeye ko nawe wariko uradukurikirana ni Edo 257 twizere yuko watahuye hari ico wize kandi nimba hariho n'ikindi nawe dusangiza urahawe ikaze muri commentaire ariko kandi ntibagiye gukora subscribe wongere usangize kino kiganiro abagenzi bawe turagushimiye cyane naho utaha bye bye